Bakunzi ba televiziyo y'igihugu turabaramukije twongera tubaha ikaze muri kino kiganiro tugira ngo tubashikirize uno munsi tukaba tugaruka ku bikorwa bimwe bimwe vyaranguwe na nyakubahwa icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu muri uyu mwaka urangiye wa 2016. Ahanini rero bikaba vyaranguriwe mu bisata vy'ubutunzi, imibano, uburimyi n'ubworozi, indero, amagara y'abantu, imigenderanire n'ibindi bihugu hamwe rero n'ibindi. Dutanguriye ku gisata c'uburimyi, nyakubahwa icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Dr Joseph Butore yaratunganije ingendo zitandukanye arishikira ku kivi kugira ngo arabe ko igiterwa c'ikawa cifashe mu gihugu yongere kandi yumvirize abarimyi. Umuntu akaba yovuga urugendo yagize kw'itonondero ry'ikawa riri mu Kinyovu muri komine Matongo, aho ni mu ntara ya Kayanza. Urongoye ishirahamwe ry'amahinguriro y'ikawa mu Kayanza yamenyesheje icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu ko bahuye n'ingorane z'ibiciro bitagenze neza ku masoko mpuzamakungu bica bituma badashobora kuriha neza abarimyi. Icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu mu ijambo ryiwe yarashimye abarimyi b'ikawa, abamenyesha ko ikibazo c'agashirukabute kabo kizwi kandi ko leta yacicariye. Icegera ca kabiri rero c'umukuru w'igihugu yarafatanije n'abarimyi b'ikawa bimugina mu ntara ya Cibitoke, aho Uburundi bwari buramutse buhimbaza umunsi wahariwe gusasira kawa. Amashirahamwe akorera mu gisata c'ikawa nayo nyene akaba yari yaserukiwe nka Arfike rigenzura uko igiterwa c'ikawa cifashe mu Burundi, urunani rw'amashirahamwe y'abarimyi Senake muri Mawisangi hamwe rero na Intercafe. Icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Joseph Butore akaba yareretse abari ngaho ubuhinga bwo gusasira kawa. Icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu mu ijambo ryiwe yavuze ko leta yiyemeje gushigikira igisata c'ikawa kuko gifitiye akamaro kanini igihugu. Aha mukamenya ko igiterwa c'ikawa cinjiza amafaranga y'agaciro mu gihugu ashika ku 80%. Kubijanye n'abarimyi batari bwaronke amafaranga yabo, nyakubahwa icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yaciye ababarira ko leta yamaze gukora ibikenewe vyose kugira ngo baronke ivyabo. Mbere rero y'ukwezi kwa munani ku mwaka urangiye ico kibazo kikaba cari camaze gutunganywa. Joseph Butore yarongeye kandi aramenyesha ko mu ntumbero yo gushigikira ico gisata ibanki y'isi yose yategekanije imfashanyo miliyoni 55 z'amadolari y'abanyamerika akazofasha mu guteza imbere ico giterwa. Mu bijanye n'icayi naho icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Dr Joseph Butore yarakoze ibikorwa bitari bike bijanye no gushigikira ico giterwa kigira kabiri mu biterwa njabukamazi inyuma y'ikawa. Mu ntumbero yo gukurikirana uko igisata c'icayi cifashe, icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yaragendeye isoko mpuzamakungu y'Icamunara iri Mombasa muri Kenya. Yaragendeye rero ibibanza bitandukanye bikorerwamo akazi ko kudandaza ikawa. Ico twabonye nuko ari isoko nini, isoko ihuza ibihugu bishika 10 nka byose biri mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Dufatiye ku biharuro batwese umwaka uheze, muri ivyo bihugu 10 igihugu c'u Burundi kigira kabiri kubijanye na kanovera k'icayi, ariko ikagira ikibanza ca kane kubijanye n'ibitigiri byo mwimbo waciye kuri iryo soko umwaka uheze. Ko batubwiye yuko umwaka uheze 2015 kuri iryo soko hadandajwe ibiro bingana imiliyoni 350 cy'icayi kivuye mu bihugu 10, ariko muri ivyo ibiro byaba miliyoni 10 gusa n'icayi c'u Burundi. Urumva rero yuko kubijana kanovera twishima turabakira mu bihugu 10 mu bijanye n'umwimbo nyene kure ca tugira kane mugabo imiliyoni 10 n'imiliyoni 350. Urumva yuko hariho ubudasa. Aco gituma rero twabonye ko ari ngombwa yuko nivyo twoshimira abarimi b'icayi abajeje guhingurira OTB, mugabo kandi twashimira twaterakamo yuko bobane gukora kongeza ingufu cyane kugira ngo ico kibazo ca kabiri by'akanovera tukigumye, binashobotse duteye intambwe twaba mbere. Avuye i Mombasa, nyakubahwa Dr Joseph Butore icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yaciye agendera ishiramwe ry'icayi riri mu Gwegura, aribonera koko uko iryo shirahamwe gifashe, aribonera kandi uko icayi gikorwa.
abayobozi nabo bakaba bamubariye ko ibintu bimeze neza cyane na cyane mu bijanye n'umwimbu akanovera k'icayi c'u Burundi gafise na cyane mu bijanye n'umwimbu hamwe rero n'akanovera k'icayi c'u Burundi. Kabaye kandi n'akaryo ko kubonana n'abayobozi bose b'amashirahamwe y'icayi mu Burundi uko ari 5 bari kumwe n'umuyobozi mukuru wa OTB. Uwo nawe akaba yamenyesheje ko naho igitegwa c'icayi cifashe neza ngo barafise ingorane z'ibikoresho bishaje hamwe rero nabikorera utwabo baza kugura icayi ceze mu gihe OTB ariyo ikurikirana abarimyi haba mu gutanga imivyaro, umwavu w'ikizungu eka mbere no mu kubakurikirana mu bijanye n'abarimu b'indimo. Amaze kubatega amatwi yarabahaye impanuro aca basaba ko bubandanya na cyane mu bijanye no kugwiza umwimbo w'icayi. Tukiri muri ico gisata c'icayi nikawa mukaba mwomenya ko hari umugwiza atunga mu Rusiya yemeye gufasha Uburundi mu kwaronsa ikibanza c'ikawa n'icayi bizoza birashikiramwo kandi bikahacururizwa. Mu nyuma imvugo rero ikaba yaciye iba ingiro, ico kibanza kikaba carabonetse. N'ibindi bitegwa ntivyasigaye inyuma. Nyakubahwa icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yaragendeye ishirahamwe ry'abarimyi umutahe w'umukene n'inguvu ziwe riri mu gisagara ca Bujumbura. Abo nabo bakaba barima umuceri witwa Buryohe, arabatera intege kandi arabakeza ati mukomere ku muheto. Nico gituma twitavye no rubanza ku rwego rwo hejuru kugira twerekane ko dusenyera ku mugozi umwe. Ibi bikorwa vyaduhuje biduha icizere uko turabona ko hariho amashirahamwe yitunganya akiteza imbere atarinze gusaba imfashanyo. Iyo ni ingendo nziza twosaba n'abandi gufatira ko akarorero maze bakiteza imbere batarinze kuzera inze kuko na kare akimuhana kazi imvura ihise. Naco gituma nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu yaronkeje agashimwe irishirahamwe ku munsi mukuru w'abakozi kubera ubwira n'umwete mwagize. Reka nsabe abo turi kumwe mumfashe tubakobera amashi cyane. Ku izina rya leta rero turabateye intege ni mubandanye mutera imbere, natwe turabemereye ko tuzobashigikira muri ico gikorwa giteza imbere abenegihugu. Yongera kandi aragendera umurimyi mworozi wo muri komine Makebuko mu ntara ya Gitega n'ishirahamwe garukira imfuvyi ryo mu ntara ya Cibitoke, aho hose akaba hari ukugira ngo yishikire ku kivi abone koko uko ibintu vyifashe yongere yumvirize abenegihugu. Icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Dr Joseph Butore yaragendeye kandi ikigo kijejwe ubushakashatsi mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi Izabu kugira ngo abone uko abakozi barangura akazi kabo. Icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu baramweretse ibisata bitandukanye ico kigo n'ubuzi buharangurirwa, niko gushimira abakozi b'ico kigo ati biraboneka ko abakozi bari ku kivi kandi ko bakora neza, ati ibikorwa vyabo nivyo bituma haboneka umwimbo mwiza mu bisata by'uburimyi n'ubworozi, ivyo navyo bikaba bitunze abarundi benshi. Yongera kandi arabasaba ko ibiva mu bushakashatsi vyo nyaruka vuba gushikira abenegihugu ari bo barimyi n'aborozi. Mu gihe hari haciye imyaka myinshi atambuto z'ibigori canke umuceri zirobanuye zari zikiboneka, ubu ibintu bikaba vyarahindutse kuko izo mbuto ziboneka ukuri kwamye. Nyakubahwa Joseph Butore akavuga ko ari byo gushima cyane. Icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu kandi yarishikiye ku kigo c'iryo shiramwe rya Izabu riri Imahwa kugira ngo yirabire uko ico kigo cifashe na cyane ko aho hatungirwa ubwoko bushasha bw'ibitungwa. Abarongoye ico kigo c'Imahwa bareretse Joseph Butore icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu ubwoko bw'inka buri muri ico kigo n'ibikoresho bafise, bakaba baramenyesheje ko ivyo bikoresho bidakora neza na cyane kubijanye no gukama no guhingura amata kubera ingorane z'umuyaga nkuba. Eka barashikirije n'ingorane z'abakozi usanga badakwiye, hamwe rero n'ivyo kubakarihiriza ubwenge. Ico kigo kikaba gifise inka zikamwa 192 zigatanga amaritiro 800 ku munsi. Icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu niko kumenyesha ko Izabu Mahwa yahuye n'ingorane nyinshi mu bihe vy'intambara, ati nico gituma leta yatanze uburyo kugira ngo ico kigo congere kuronka ibitungwa vyiza bivuye hanze y'igihugu. Aho rero icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu akaba yari yagiye kuraba uko ibintu bimeze inyuma yaho ivyo bitungwa vyari bimaze gushika.
Joseph Butore icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu akaba yavuze ko intumbero ya leta ari uko umwimbu w'amata utera wiyongera mu gihugu, aca asaba abarongoye izabumahwa kubarira leta icokorwa kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza kurusha. Bijanye no gushigikira amashirahamwe nyene icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yaragendeye ishirahamwe rihingura isukari Sosumo riri igihofi muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana. Joseph Butore akaba yavuze ko iryo shirahamwe rifise akamaro kanini ku gihugu kuko mu mwaka wa 2015 ryinjije mu kigega cha leta amafaranga angana imiliyaridi 20 no kuvuga imiliyoni 13 z'amadolari y'abanyamerika. Muri uwo mwaka nyene Sosumo rikaba ryarongereje umwimbu bimwe biboneka, rikaba ryaronse amatoni ibihumbi 23 vy'isukari. Mu ijambo yashikirije icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yarabashikirije impanuro kugira ngo ishiramwe Sosumo ribandanye akazi karyo kandi rirushirize kugwiza umwimbo. Mu gushigikira igisata c'amahinguriro hakaba rero harimo no gushigikira abanyamitahe bipfuza gushinga amashirahamwe mu gihugu cacu. Nino muri yo ntumbero icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Dr. Joseph Butore yakiriye intumwa z'Uburusiya, abo nabo bakaba bari baje barongowe n'icegera c'umushikiranganje wa mbere akongera akaba n'umushikiranganje w'amahinguriro wa Republika ya Moldovi, imwe mu marepublika agize Uburusiya. Bari baje bazanye umugambi wo gushinga ishirahamwe rikora ibikoresho vy'amatara mu Burundi harimo amarampuru, insinga n'ibindi. Iryo shirahamwe ryiswe Trino rikaba ari ishami ry'amashirahamwe yo mu Burusiya Lisma rikora ako kazi nyene. Abo bashitsi bakaba bari baje bafise akamwemwe ko kumenyesha nyakubahwa icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu ko iryo shirahamwe ryagiye mu gisata kijejwe korohereza abanyamitahe kugira ngo basabe uruhusha rwo gukorera mu Burundi kandi ko ibintu vyagenze neza. Rino rero rikazokorera ibikoresho vy'umuyaga nkuba hano mu Burundi, rikaba kandi rifise intumbero yo kubicururiza no mu bihugu vyo mu karere Uburundi buherereyemo. Ubuserukira Uburusiya mu Burundi Georgi Todua akaba yarashimye ko abaserukiye ishirahamwe Lisma bashoboye kuganira n'abagwizatunga bo mu Burundi mu bijanye no gushinga iryo shirahamwe abarundi n'abarusiya bazoba bahurikiyemo. Mu gisata c'amagara y'abantu naho icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Dr. Joseph Butore yaragendeye ikigo kibika imiti Kamebu, amaze kubona aho babika iyo miti n'ibisata bitandukanye yavuze ko ikigo gifise intumbero yo kugwiza imiti no gutanga imiti mu gihugu. Ati intumbero yacu rero kuri uno munsi kwari ukuraba ko Kamebu ikora neza akazi bayishinze. Icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Dr. Joseph Butore yavuze ko imiti n'ibindi bikoresho vyo kwa muganga bihari kandi ari vyiza. Agahaze icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yatoye ni mu bijanye n'ingene amasoko atangwa, kuko bishika ico gikorwa kikagenda buhoro buhoro, ivyo bikaba bishobora gutuma imiti ikeha mu bibiko, ahandi naho ugasanga abafasha igihugu bazanye imiti kandi isanzwe ihari kandi ikwiye mu bubiko bwa Kamebu. Kuri izo ngorane zose icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu nyakubahwa Joseph Butore yasavye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida ko bwosubiramwo itegeko rijanye no gutanga ayo masoko abagwizatunga nabo baba abo mu Burundi canke abavuye hanze, abahamagarira gushinga ihinguriro ry'imiti mu Burundi gutyo igihugu gishobore kwama kironka imiti myiza kandi kugiye. Abarongoye iki kigo kumwagurumasha babicishije mu bushikiranganje bajejwe nako kwerekana batomoye ibyo bifuza ko byohinduka kugira tegeko rigiye gutanga amasoko, kuko muri itegeko riraba ibisata byose by'ubukungu bw'igihugu bicuma amasoko ya leta. Abavuga yuko bitaborohereza basaba mu gisata c'imiti gusa, hariho n'abandi aho tuba twacamwe batubwira yuko irya kode mashefu yo kutuka mu Faransa yugaye cane idatuma ibintu binyaruka. Mugabo imisata kubera ko bidasa, twasaba ko abo ngaha mu gisata kijejwe imiti ko kwerekana neza bagatomora ibyo bifuza ko byohinduka. Mu ntumbero yo gusanga abakozi ku kivi no kubashigikira mu kazi kabo imisi yose na cane cane mu bijanye no kugwiza umwimbu mu kigega c'igihugu, nyakubahwa icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Dr. Joseph Butore yaragendeye ibiro vya Ober ku mipaka itandukanye y'igihugu, aho akaba yabahamagarira gukora batiziganya ngo ntihagire uwubaca mu ryahumye ngo yinjize ibidandazwa atarishe ikori. Aho yagendeye umuntu akayovuga ikobero kubibe Uburundi buhana n'igihugu ca Tanzania.
icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yarashimye cane kubona ko umutekano wasasagaye mu gihugu, ivyo bikaba vyatumye ibintu bikomeza kugenda neza no mu rudandazwa. Ivyo bikaba kandi vyibonekeza umuntu agereranije amafaranga yinjira mu kigega ca leta biciye kuri Obere ngaho Ikobero, kuko binjiza amafaranga y'amarundi ashika imiliyaridi 2 ku kwezi, bikaboneka ko muri uno mwaka bari biteze kuronka imiliyaridi 24 mu gihe mu mwaka uheze wa 2015 hari habonetse imiliyaridi 15 gusa. Ahandi icegera c'umukuru w'igihugu yagendeye ni muri komine Mutimbuzi ku rubibe Uburundi buhana na Kongo iharanira demokrasi. Ubwo rugendo akaba yarutanguriye ivugizo aho ivyo biro vya Obere bifise ingorane kubera ibarabara ribi hamwe rero n'ubukene bw'umuyaga nkuba. Urongoye ivyo biro yabariye icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu ko aho hantu haca ibidandazwa vyinshi vy'amagendo bitewe nuko adacunzwe bikwiye. Avuye ngaho ivugizo icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yarabandanije mu Gatumba aho yaganiriye n'abayobozi kubijanye n'urudandazwa ruhaca. Icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu akaba yasanze ibitigiri bitera vyiyongera ugiranije nuko ibintu vyari vyifashe mu mwaka uheze w'2015. Niko gusaba abajejwe intwaro kugwanya no guca intege uwo wese akora urudandazwa rw'amagendo no kwigisha abenegihugu gukunda igihugu biciye mu gutanga amakori. Icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yaragendeye ibiro vya Obere biri mu ntara ya Makamba nko mu Mabanda, Kayogoro n'ahandi ahose, akaba yasanze ibintu vyifashe neza. Aremerera abakozi ba Obere ko leta izokora uko ishoboye kugira ngo bashike kwihangiro ryatumye Obere ishingwa. Turavye ibiharuro batwesa twagiye turaca, Obere ibandanye iri kuri wa murindi iriko wo gutoza amafaranga arengeye ayo babiyemeje mu kwezi kwa gatanu warabikoze angaha muri Makamba, bongera babikore mu gihugu cyose ko batubwiye yuko baba batoje muri kwezi kwa gatanu mu gihugu cyose ayarenga imiliyaridi 45 mu gihe bo bari biteze imiliyaridi 43 n'ibice 8. Nagira ndetse muri hakaryo ko nshimire abakozi ba Obere, ariko kandi nshimire nabo batanga amatagisi nabo batanga amakori kuko uyo mwimbu nuwa bose. Mu gisata c'indero naho icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yaratunganije hariya mu ntara Cankuzo inama ihuza abegwa n'ikibazo c'indero bose kugira ngo banonosorere hamwe uko ibintu vyifashe mu bijanye n'ishure nshingiro, bongere kandi bategure umwaka wa 2016 ushira u2017. Ico gihe bakaba basanze ibintu vyifashe neza mu gihe abanyeshure bashika 216 aribo bategerezwa gukora ikibazo ca leta kibaha uburenganzira bwo kwinjira mu gice ca kabiri c'ishure nshingiro, no kuvuga abari bahejeje umwaka w'icenda n'abagenzi babo bo mwaka w'icumi. Ico gihe icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Dr. Joseph Butore yamenyesheje ko leta igira kigoro kadasanzwe mu gisata c'indero kuko ibice 30% by'amafaranga ya leta ikoresha aja mu gisata c'indero. Ingingo ya leta nayo yo kunganisha imishahara ikaba yaje nk'imwe mu nyishu ku ngorane abigisha basanzwe bafise. Izo nyigisho nshasha rero nazo ngo zigiye gutuma abana biga ibisata bitandukanye kandi bizobagirira akamaro hakurikijwe ubumenyi bwa buri wese. Kubw'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu ati leta yarakoze ibishoboka yongera irafata ingingo kugira ngo vyose bigende neza. Dr. Joseph Butore kandi akaba yarifadikanije n'abenegihugu mu bikorwa vy'iterambere nko kubaka amashuri y'imyuga agiye kuja arakira abana bataronse amahirwe yo gutora ca kibazo ca leta. Aha umuntu akaba yovuga nk'ibubanza n'imugwi mu ntara ya Cibitoke. Aho rero Joseph Butore akaba yabwira abenegihugu ati amashuri y'imyuga ni ngirakamaro ku iterambere. Icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yaratunganije muri uno mwaka urangiye 2016 ibikorwa vy'ikigo OBM kijejwe ubutare mu Burundi. Ivyo bikaba vyabereye mu ntara ya Ngozi. Babura amatari b'intara zose z'u Burundi niho bari indongozi mu nzego z'umutekano n'abakorera mu gisata c'ubutare ni kariyeri bari batumiwe. Abari ngaho bariboneye ubutare utandukanye buri mu gihugu cacu. Icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu akaba yavuze ko atari agaseseshwa rumuriko Uburundi bufise ubutare bwinshi kandi butandukanye. Ati leta y'u Burundi yarafashe ingingo zihambaye kugira ngo irandurane n'imizi urudandazwa rw'amagendo mu gisata c'ubutare ni kariyere. Dr. Joseph Butore niko guhamagarira abantu bose kubahiriza amategeko. OBM ikaba ijejwe gukurikirana no kugenzura uko ibintu bimeze
muri ico gisata kugira ngo ntihagire abaguma bikika mu kiza. Nayo mu ntumbero yo gushigikira abenegihugu ku kivi no kubakangurira kubahiriza amasaha y'akazi, icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu akaba yaragendeye ibisata bitandukanye vy'ubuzima bw'igihugu, haba hano i Bujumbura canke mu gihugu hagati, atabanje kubateguza nko mu bushikiranganji bw'ibikorwa vya leta no gutwara abantu n'ibintu, hamwe rero no mu bushikiranganji bw'agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira. Icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Dr Joseph Butore yarabaye kandi umutumire w'inama nshingamateka kugira ngo yishure ku bibazo bijanye n'ibimaze kurangurwa inyuma y'amezi 6 ya mbere y'umwaka wa 2016, na cane cane mu bushikiranganji no mu bisata bisanzwe bikurikiranwa n'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu. Nyakubahwa Dr Joseph Butore rero akaba yaratanze umuco ku bibazo vyose abatowe n'abenegihugu bashoboye kumubaza. Karere k'ibihugu naho icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yaragiye mu nama zitandukanye z'ishiramwe EAC aserukira umukuru w'igihugu. Aha umuntu akabivuga inama igira 17 y'ishirahamwe ry'ibihugu bigize ishirahamwe EAC, ari naho baciye batora umurundi Libera Mfumukeko mu kibanza c'umunyamabanga mukuru wo muryango. Mu gihugu ca Madagascar naho icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yaraserukiye nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu mu bikorwa vy'inama igira 19 ihuza ibihugu bigize umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko no mu manuko komeza, bakaba barabiye hamwe ibijanye n'uruja n'uruza rw'ibidandazwa mu karere. Bakaba kandi barabiye hamwe ibijanye no kugarukana ibanki y'ubudandaji ZEP hano mu Bujumbura mu gihe bari babaye barakorera ahandi bivuye ku bihe igihugu caciyemo. Icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu rero akaba yarabonanye n'umukuru wa ZEP hamwe rero na president wa Madagascar Rajoelinarimana Pianina. Icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yaragiye i Addis Abeba mu bikorwa vy'inama y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu vya Afrika yagira 2026, akaba yarabonanye n'abategetsi batari bake harimwo aba Irani, abishiramwe mpuzamakungu ONU. Ban Ki-moon yarasanzwe aramutswa ishiramwe mpuzamakungu ONU. Muri ico gihe baraganira ibijanye no gufashanya ku Burundi n'andi makungu. Abo nabo benshi bakaba baremeye ko bazobandanya bashigikira Uburundi mu bijanye no kwishira no kwizana kw'abenegihugu, hamwe rero no gushigikira intayo kwikukira. Icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu kandi yaritavye inama ihuza ibihugu vya Afrika n'Uburusiya. Kace kandi kaba n'akaryo ku Burundi ko kubonana n'abagenzi babwo. Uwundi yabonanye n'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu n'umukuru wa Republika ya Crimea, imwe muri Republika zigize Uburusiya. Duhejeje gukibukana gatoye n'urongoye Republika ya Crimea, iyo nayo ikaba ari imwe mu Republika mato agize igihugu c'Uburusiya. Ubwa mbere kukaba kwarakumenyesha yuko nk'abarundi nubwo turi kure twakurikiranye vyabiri muri amezi aheze mu myaka iheze mu gihugu cabo. Tuti igikuru igihambaye nuko abanyagihugu bonyene ubwabo berekana ico bifuza, berekana ingene bashaka kubaho, berekana ingene bifuza gutwagwa. Abanyagihugu muri Crimea twarabonye ko bavyerekanye, nta kindi twovuga, nta n'uruhande twohengamira ko atari guhengamira ku gushaka ko abanyagihugu bamaze kwerekana. Ubwo bwari ubutumwa bwa mbere twabahaye. Kigira kabiri nuko Republika ya Crimea, kuba batabizi, ni Republika ifise ibintu vyinshi isangiye n'u Burundi bishobora gufatirwa kugira ngo dushire imbere, dushireho imigambi yoteza imbere u Burundi hamwe na Crimea. Notaha karorero nuko muri kahise hariho abarundi bize mu gisagara ca Simferopol, gisagara kiri ngaha muri Republika ya Crimea. Hariho abize ibijanye n'uburimyi, hariho abize ibijanye n'ubuganga. N'ubu amakaminuza yabo baracariho kandi arakomeye. Turashobora no gusura kurika abanyeshure canke abashakashatsi bashobora gukorana ku bintu biteza imbere Crimea n'u Burundi. Crimea ni Republika ifise ikirere ibyo twita amasaison gisa cyane c'u Burundi, kuba yuko vyinshi barima natwe turabirima. Vyumvikana yuko hariho imigambi itanu ishobora gukora mu bijanye n'uburimyi, haba mu bijanye n'ubushakashatsi ku vy'imbuto, haba mu bijanye n'ubushakashatsi ku bijanye no kuziga no guhingura umwimbo. Crimea kandi kuba batabizi ni Republika itemere cyane mu bijanye n'ingenzi. Barafise ibiyaga binini, bakagira amato, bakagira n'abantu babinonosoye. Mukamuzi kuna dufise ikiyaga ca Tanganyika,
twese twama turiko turidoga yuko ataco kitumariye ivyo tutagikuramwo vyinshi uko twatezwa kwikuramwo, tukibaza yuko tugiye hamwe tugafata kuri ivyo dusangiye dushobora gushira imbere imigambi yoza iteza imbere Crimée kongera iteza imbere n'Uburundi. Hamwe n'umushikiranganje w'amahinguriro akongera kandi akaba n'icegera ca ministre wa mbere arongoye Republika ya Moldovi nayo nyene ikaba iri mu Burusiya, barabonanye n'umugwizatunga akomeye cyane mu Burusiya arabemerera ko agiye gushigikira ivyo bisata. Umukuru w'ibanki ya Republika y'u Burundi nawe akaba yaragize amasezerano yo gufashanya hagati y'ibanki yo ngaho mu Burusiya. Ahandi icegera c'umukuru w'igihugu yagiye ni mu gihugu ca Turkiya mu nama yo kwihweza ibijanye no gutabara imbabare n'agateka kazina muntu, aho bashikirije ivyumviro bitandukanye mu bijanye no gukinga impanuka, gukinga amatati no gutabara imbabare. Nyakubahwa Dr Joseph Butore yarizewe kandi n'umukuru w'igihugu ngo aserukire Uburundi mu nama ihuza ibihugu vy'Abarabo n'ibihugu vya Afrika yabereye i Malabo muri Guinée Equatoriale. Iyo nayo ikaba yari ifise intumbero yo gukomeza ubucuti no gufashanya mu vy'ubutunzi hagati y'ibihugu vy'Abarabo na Afrika. Dr Joseph Butore yarashoboye kubonana n'umukuru w'igihugu ca Guinée Equatoriale Obiang Nguema Sogo baraganira ibijanye no gufashanya ku Burundi n'ico gihugu. Bandi babonanye ni ndongozi z'ibanki y'Abarabu ijejwe iterambere n'ubutunzi muri Afrika. Umuyobozi w'iyo banki Badeya akaba yaremeye gufasha Uburundi mu bijanye no kubaka za kaminuza. Yarabonanye kandi n'umuganwa akongera akaba umushikiranganje wa mbere wa Kuwait, abakuru b'ibihugu vya Misiri, Sudani, Omani akaba yarabashimiye kuko bama bashigikira Uburundi no mu bihe bigoye. N'igihugu c'Ubuyapani caratunganije inama igira gatandatu TICAD igihuza n'ibihugu vya Afrika. Uburundi bukaba bwari bwaserukiwe na nyakubahwa icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu i Nairobi muri Kenya. Iyo nama ikaba yarishingiye ku gufashanya ku Buyapani na Afrika mu bijanye n'iterambere. Muri make rero ivyaranguye umwaka wose ni vyinshi cyane ntawo bivuga ngo abirangize, ariko ibi nivyo dushimiye kubashikiriza. Turabashimiye ko mwadukurikiranye. Imana ibaheze.